Mwiriwe neza bakundwa nshuti na bene data muri hano, abakurikiranira ku iradiyo hamwe n'abarabira kumbonesha kure. Kuri jewe n'ihigwe ridasanzwe kubana namwe muri kano kanya kugira ngo sangire namwe umwanya w'ikiyago tuyage ku ijambo ry'Imana, kandi turabe icigwa cacu co muri iri joro, ibanga ry'isandugu ry'isezerano hamwe n'ibirimwo. Arico cigwa tugiye kuraba muri iri joro, nico gituma tugiye gusoma mu gitabo co Kuvayo mu gice ca 25 umurongo wa 16 kugeza ku 22, ahavuga ngo, ndetse no ku murongo w'10 haravuga ngo, nuko baze isandugu mu giti citwa umushita, uburebure bw'umurambararo bwayo buze bube amatambwe 2 n'igice y'ukuboko uciriye mu nkokora, ubwaguke bwayo bube itambwe 1 n'igice, uburebure bw'igihagararo bube itambwe 1 n'igice nyene. Uziyomeke kw'izahabu iramuye imbere n'inyuma, kandi uzuyikikuze ku muguno w'izahabu impande zose, kandi uzuvugutire izahabu ukuremwo ibigombo 4 vyo kuyiterako, ubitere ku maguru yayo uko ari 4, ibigombo 2 bibe ku ruhande rumwe, bindi 2 bibe ku rundi. Kandi uzubaze iminiho mu mushita, uyomeke kw'izahabu, uheze winjize iyo miniho yo mukorera iyo sandugu muri ivyo bigombo vyo ku mpande zayo. Iyo miniho yame mu bigombo vy'isandugu ntizisokorwe, kandi uzushire muri iyo sandugu ibishinga intahe nzoguha, uzucure n'umutemere wo guhongerako mw'izahabu iramuye, uburebure bwawo bw'umurambaro buze bube amatambwe 2 n'igihimba y'ukuboko uciriye mu nkokora, ubwaguke bwawo bube itambwe 1 n'igihimba. Kandi uzukore abakerubi 2 mw'izahabu mu mitwe yompi y'uwo mutemere wo guhongerako, ubakoze mu buryo bwo gucura. Kandi umukerubi umwe abe mu mutwe umwe, ugundi abe mu wundi, kandi abo bakerubi ubashamike kuri uwo mutemere wo guhongerako mu mitwe yompi, mu mitwe yawo yompi babe kimwe nawo. Abo bakerubi babe abashanje amababa hejuru, ayo mababa yabo ngo akingire uwo mutemere wo guhongerako, barabane bashira amaso kuri uwo mutemere. Uheze urumye uwo mutemere wo guhongerako kuri ya sandugu uyishizemwo vya bishinga intahe nzoguha, aho niho nzohora mbonanira nawe nkakubarira ivyo ngushikirije byose, ivyo vyagezwe ngeza Abisirayeli ndi hejuru y'uwo mutemere wo guhongerako hagati y'abo bakerubi bo mw'isandugu y'ibishinga intahe. Ibanga ry'isandugu y'isezerano hamwe n'ibirimwo. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Isandugu y'isezerano niryo rya mbere ryakozwe na Mose, hanyuma imbere gato yubatse ihema. Mose yarose ahawe n'Imana mw'ijuru, yarose igicapo, igishushanyo, no kuvuga ngo yarose plan canke igishushanyo c'ingoro yari kubaka, ndetse kandi yarose igishushanyo c'isandugu ry'isezerano iyo we yari kubaka. Rero intumwa mutagatifu Pawulo mu gwete yandikiye abaheburayo aratwigisha yuko ryaba rirya hema hamwe n'ivyari birimwo, ivyari biri muri ino ngoro vyose bishushanya ibintu vyo mw'ijuru. Mu gice c'9 mu gwete yandikiye abaheburayo mutagatifu Pawulo aratubwira ngo, nuko isezerano rya mbere naryo ryarimwo ibirongoro ivy'ubuherezi rifise n'ahera ariko ho muri iyi si.
kuko hari ihema ryiteguwe mu ryo hino harimo giterwa kw'amatara n'ameza n'imitsima y'ibiterekegwa yama kuri yo, iryo ryitwa ahera. Kandi hirya y'igihuzu ca kabiri gikinze hari ihema ryitwa ahera cane, harimo igicana co koserezwa kw'imibavu cakozwe mu izahabu, harimwo n'isandugu y'isezerano yometse kw'izahabu impande zose, irimwo urwabya rw'izahabu rurimwo manu, irimwo na ya nkoni ya Aroni yashurika na vya bisate vy'amabuye vyanditswe kw'isezerano. Kandi hejuru yayo hari abakerubi b'ubwiza bateye igitutu umutemere wo guhongerako. Ivyo ntidushobora kubidonda kimwe kimwe nonaha. Aha intumwa mutagatifu Pawulo aratwereka ingene irya hema Imana yabwiye Mose kubaka ingene ryari rimeze, kandi aratwereka ahera hamwe n'ahera ha cane. Kandi Kristo mwitegereze, turabona yuko we yamye yubaka ingoro yitwa mu vyanditswe yitwa ishengero ryiwe, kandi iyo ngoro itegerezwa kubakwa hisunzwe ingoro canke ihema ryubatswe na Mose hamwe n'ingoro yubatswe n'umwami Salomo, kuko bobo bubatse izo ngoro bisunze igishushanyo c'iyiri mw'ijuru. Ni ukuvuga ngo bisunze ingoro iri mw'ijuru. Kandi nico gituma tubona ko ihema ryubatswe na Mose hamwe n'ingoro yubatswe na Salomo zari zifise igice co hanze ahera n'ahera ha cane. Ikibanza gikomeye cane mu ngoro ni ikibanza c'ahera ha cane, ahari hari isandugu y'isezerano, kandi mu isandugu y'isezerano hari ibisate vy'amabuye vyanditswe ko ivyagezwe, harimwo ya nkoni ya Aroni yashurika, ndetse harimwo urwabya rw'izahabu, urwari rurimwo manu yari yashizwe ngaho ariyo itabora, kuko yari iri mu kugaragara kw'Imana, kuko Imana yari iri kw'isandugu y'isezerano, kuko ico nico kibanza Imana yabamwo. Kandi muri iryo hema ryubatswe na Mose hamwe no mu ngoro yubatswe na Salomo, Imana yariko irahagaragariza ibintu biri mw'ijuru, kuko Imana iri mw'ijuru ahera ha cane, aho hagati y'abakerubi bari ngaho mw'ijuru. Kandi ibyo byose yabishushanije mu ihema ryubatswe na Mose hamwe no mu ngoro yubatswe na Salomo. Ariko rero mwitegereze, Kristo yaravuze yuko ijya ngoro yari iri Yerusalemu ko yari gusamburwa, kandi ntabo yari gusigara rigeretse ku rindi ridasamburiwe hasi. Ndetse Kristo avuga kuri ijya ngoro yaravuze ngo nguyu uruta ingoro, vyongeye yaravuze ngo nguyu uruta Salomo. Kubera iki yaruta Salomo? Salomo yari yarubatse ingoro y'Imana hari i Yerusalemu, ariko rero Yesu Kristo uruta Salomo, umwana wa Dawidi, yari kuza Mesiya, ariwe yari kuzokubaka ingoro y'Imana. Ariko ingoro imeze gute? Ingoro y'ibihe bidashira, kugira ngo Imana iyibemwo muri mpwemu yera ibihe bidashira. Rero murabe kandi Yesu nk'ingoro y'Imana yari ngaha ku isi. Ingoro muntu y'Imana muri kajya kanya, muri kijya gihe yari Yesu, kuko aho haba Imana mu mwuzuro wose. Rero turabona yuko Mesiya Yesu Kristo yamye yubaka ingoro y'Imana. Mu Banyefeso igice ca kabiri murongo katurabe hano murongo wa 10 haratubwira ngo kuko turi biremwa vyayo vyaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa vyiza ivy'Imana yateguye kera ngo tubigenderemwo. Hanyuma bandanya avuga ngo nuko mwibuke yuko bwa mbere mwebwe abanyamahanga ku rukoba mwebwe mucitwa abatakebwe nabo bitwa abakebwe n'intoke ku mubiri
kuko icyo gihe mwari mutandukanye na Kristo, muri n'itandukaniro n'ihanga rya Isirayeli, muri injabuka ku masezerano y'ibyasezeranywe, ataco mwizigiye ku bizoba. Mwari minsi mutagira Imana rurema, ariko noneho kuko muri Kristo Yesu, mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Niwe mahoro yacu, kuko yahinduye, no kuvuga ngo abaheburayo hamwe n'abanyamahanga, kuko yahinduye ya macakuri kuba kimwe. Ayo mahanga yose ubu ariko yagiramwo ihanga rimwe, kandi iryo hanga ni ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Iyo ni Isirayeli yo mw'ijuru. Ahomvoye ca gisika cyo hagati cadutandukanye, ubwansi amaze kubuhinduza ubusa umubiri wiwe, nibwo bwa byagezwe birimwo amabwirizwa ava mu byashinzwe, kugira ngo muri we ya macakubiri ayaremwemo umuntu umwe musha, ngo azane amahoro atyo, umuntu musha. Ico gituma Kristo yavuze ku kuvuka bwa kabiri abibwira Nikodemu, kuko Kristo yari kuba ariko arakora arema umuntu mushasha, kuko Kristo niwe nkomoko y'ivyaremwe n'Imana, ivyaremwe bishasha, ari vyo Kristo yari kuba ariko ararema abantu bashasha, abagabo n'abagore bashasha. Abagabo n'abagore bari kuvuka bwa kabiri mu kwizera Kristo nk'umukiza wacu, tukoze ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, nuko tukaronka mpwemu yera, nuko bityo tukavukira mu bwami bw'Imana, nuko tugaheza tukinjira mu bwami bw'Imana. Uwo mubiri w'ibanga w'abizera witwa ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Iyo niyo ngoro Imana izogira kugira ngo iyibemwo ibihe bidashira. Yesu Kristo niwe ariko yubaka iyo ngoro. Ubwo bwoko bushasha, ibiremwa bishasha, ubwoko bushasha, ibiremwa bishasha, biciye muri Adamu wa kabiri, ari wari Yesu Kristo. Ubwoko bushasha bufite ubugingo budashira, abaronka mpwemu ya teofania mu burengane bwa Gatandatu igihe bizera Kristo, bakoze ibyaha byabo mu maraso ya Kristo, bakaronka kandi na mpwemu wa Kristo. Ku munsi wa nyuma naho abamaze kuva mu mubiri bazoronka umubiri uhoraho, bazozuka bari mu mubiri uhoraho, natwe bakiri bazima tuzohindurwa. Rero mwumva ingene abandanya avuga ngaha intumwa mutagatifu Pawulo, kugira ngo muri we ya macakubiri ayaremwemo umuntu umwe musha, ngo azane amahoro atyo, kandi ngo ayo macakubiri amaze kuyagira umubiri umwe ayuzurishe n'Imana umusaraba, awijishije bwa bwansi. Yaraje ababwira ubutumwa bwiza bw'amahoro mwebwe abari kure, kandi abari hafi nabo ababwira amahoro, kuko uko turi amacakubiri ari we adushikiriza Data wa twese, turi muri mpwemu umwe. Nuko ntimukira abashitsi na kavantara, ariko musangiye ubwoko n'abera, murabo mu ngoro y'Imana, abagize umuryango w'Imana, kuko biciye mu kuvuka bwa kabiri biciye muri Kristo twaravutse nk'abahungu n'abakobwa b'Imana mu bwami bw'Imana, biciye muri Adamu wa kabiri, biciye muri Yesu Kristo, kuko mwubatswe ku mabuye y'itanguriro, ariyo ntumwa n'abavugishwa n'Imana. Kristo Yesu ari we buye rigomye imfuruka, muri we ingoro yose yubatswe neza, irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami wacu. Aho turafise urushengero rushasha, ingoro nshasha, ariyo igenda irakura. Yaravuze ngo muri we namwe murubakanwa, kugira ngo muhejwe na mpwemu kuba ingoro Imana ibamwo. Imana izoba mu bagize umubiri w'ibanga wa Kristo, no kuvuga ngo mu muntu wese yizeye Kristo mukiza wiwe, yogeje ibyaha byo mu maraso ya Kristo, ndetse yarose mpwemu yera. Imana izoba muri abo bantu mu mwuzuro wose, kandi ahazoba ryari? Ahazoba ari igihe hazokuzura ino ngoro yo mu buryo bw'impwemu, ishengero ry'umwami Yesu Kristo, ariyo ngoro izoba ihari mu nganda y'imyaka igihumbi hamwe n'ibihe bidashira, nk'ikibanza Imana izoba ibayemwo mu mwuzuro wose. Nico gituma mwitegereza ubwoko bw'Abaheburayo bwatakaje ingoro yabo mu mwaka wa 70,
kandi ntibashoboye kubaka ingoro nshasha kugira ngo bayihimbarizemo Imana no kugira ngo bayishikaniriremwo amaraso y'impongano kugira ngo ubwoko bw'Abaheburayo bwuzure n'Imana. Ariko nta kibazo na kimwe gihari. Yesu Kristo umwana wa Dawidi, umunago uzonaga ku gashitsi ka Dawidi, mwitegereze, azokubaka ingoro nshasha y'Imana. Ntabwo ari ingoro y'amabuye asanzwe, ahubwo ni ingoro y'amabuye mazima, ibiremwa abantu. Kandi nico gituma azoba ari ingoro ihoraho kugira ngo Imana yibemwo mu mwuzuro wose. Kubw'ivyo rero ntabwo hazoba hagekenewe ingoro hari Yerusalemu kugira ngo bahimbarizemwo Imana, kuko Imana izoba ifise ngaho ingoro yayo, ishengero ryayo, umubiri w'ibanga w'abizera, ariyo ngoro y'Imana kugira ngo Imana yibemwo mu mwuzuro wose mu kimpombi hamwe n'ibihe bidashira. Ico gituma iyo turondeye mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana mu gice ca 21 n'igice ca 22 havuga yuko ngaho hatazoba ingoro. Ntabwo hazoba ingoro yo kw'isi nk'uko zahabaye Yerusalemu mu bihe vyaheze. Rero turashobora kubona ko ingoro Kristo ariko arubaka ni ishengero ryiwe, ariryo rigenda rirakura uva mu gihuja mu kindi. Mu nyubako igenda irubakwa, inyubako iriko irubakwa n'umukunzi wacu umwami Yesu Kristo mu kugaragara kwiwe ngaha kw'isi uva mu gihuja mu kindi biciye mu ntumwa ziwe za buri ntambuko. Turafise igicapo arico cakoreshejwe na Revera William Branham mu gihe yariko aravuga ubutumwa bwitwa igihagararo c'umuntu atunganye. Kandi kuri iki gicapo haratwereka umuntu ku giti ciwe ndetse n'umubiri w'ibanga wa Kristo, kandi kigenda kirakura uva mu gihuja mu kindi, gihera mu ntambuko z'intumwa hanyuma kikabandanya gikura kiduga. Aha turi mu gihe ca mbere co mu banyamahanga, arico mutagatifu Pawulo yarungitswemwo gishikirizwa muri Aziya ntoya. Aho yarakuze mu ntambako ya mbere, hanyuma haje igihe ca kabiri canke intambako ya kabiri ariyo yashikirijwe mu Bufaransa aho Imana yarungitse Irene. Kandi yarakuze ingoro y'umwami, yarakuze gato, yarakuze kandi igenda irakura uva mu gihuja mu kindi kugira ngo ibiki, kugira ngo ibe ingoro yera y'umwami. Rero dushitse mu gihe ca gatatu naho naco nyene cashikirijwe hariya mu Burayi hariya muri Irlande no muri Ekose aho Imana yarungitse Marte. Kandi muri iyo ntambuko ingoro y'Imana yarongeye kandi irakura mu nyubako yayo, yubakwa na Yesu Kristo muri mpwemu yaragaragariye muri izo ntumwa arizo Kristo yariko yigaragarizamwe muri mpwemu yera. Kandi yariko arakora igihogwa c'ukubaka ingoro yiwe y'ubw'impwemu, ahamagara ibiremwa abantu. Kandi muri ivyo biremwa abantu nk'amabuye mazima yagiye arabubakisha ingoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu. Hanyuma igihogwa ca Kristo carabandanije mu ntambuko ya kane aho yarungitse Kolomba, nuko hanyuma arabandanya mu ntambuko ya gatanu n'iya gatandatu nazo nyene zashikirijwe mu Burayi. Aho turashobora kubona yuko ingoro y'umwami Yesu Kristo yabandanije ikura uva mu gihuja mu kindi. Hanyuma muri Amerika ya ruguru yarungitse Revera William Branham, aho irakura cane ingoro y'umwami. Akoresha Revera William Branham, arahamagara biciye muri we amabuye mazima yari kuza akubakisha iyo ngoro yo mu gihugu nk'ayo mu gihe c'indwi c'ishengero ry'abanyamahanga. Hanyuma kugira ngo asozere ukubaka ingoro yiwe yo nk'ayo mu ishengero ryiwe, Yesu Kristo muri mpwemu yera yimukiye muri Amerika Latine na Karayibe, nuko arahamagara biciye muri Amerika we ntomwa amabuye mazima. Abanyamerika Latine na Karayibe bazokubaka igihe c'ibiriko bifuruka ahera hacane h'ingoro yo mu gihugu nk'ayo ya Kristo, kugira ngo hanyuma haze ukwegurira Imana iyo ngoro yo mu gihugu nk'ayo, Imana ibe mu mwuzuro wose muri iyo ngoro yo mu gihugu nk'ayo. None nihe hari igitereko kw'amatara mu ngoro yubatswe na Salomo hamwe n'ingoro yubatswe na Mose cari kirahera. Kandi ivyo bihuye n'intambuko canke ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga arivyo vyamaze gushitswa, kuko intambuko canke ibihendwe bihuye n'ikibanza c'ahera. Rero igihe Yesu Kristo muri mpwemu yera yimukiye muri Amerika Latine na Karayibe, yimukira
mu kubaka ingoro yiwe yimukira mu ntambuko yahera ha cyane. Ni hamwe n'abanyamerika Latine na Karayibe nibo Yesu Kristo ariko yubakisha ahera ha cyane h'ingoro yiwe nyabw'inkwemu. Kandi ni ngaho mu ico kibanza cyahera ha cyane niho isandugu ry'isezerano rizoba mu ngoro yo mu gihugu ya Kristo nk'uko ryari riri mu ihema ryubatswe na Mose ahera ha cyane, ndetse nk'uko ryari riri n'ahera ha cyane h'ingoro yubatswe na Salomo, kandi nk'uko riri ahera ha cyane h'ingoro iri mu ijuru. Nico gituma mu gihe ca nyuma ukuza kwa kabiri kwa Kristo kuzogaragarira hehe ahera ha cyane h'ingoro yiwe iyo mu buryo bw'impwemu. Kandi nico gituma igihe we mu byayishuwe igice ca 5 afata igitabo akigikora mu kuboko kw'iburyo kw'ivyagiye kuri irya ntebe akakizingurura mu ijuru, hanyuma mu byayishuwe igice c'10 umurongo wa 2 ukabandanya, aramanuka avuye mu ijuru yambaye igicu, mu maso hiwe hameze nk'izuba, umunywa amazi ukikuje umutwe wiwe, akaza afise agatabo kazinguruye mu kuboko kwiwe. Ako gatabo kamatejeje amashasharandwi aragafata kakazingurura mu ijuru, hanyuma kakazana ku isi. Nuko ako gatabo ata muntu n'umwe yashobora gufata mu ijuru, ata n'umwe yashobora kugasoma mu ijuru. Tubona ko Yesu Kristo yagafashe arakazingurura mu ijuru, hanyuma akazana ku isi agahereza umuntu. Ivyo byose biba mu ngoro y'umuhemu ya Yesu Kristo, kuko ako gatabo kari mu ijuru, mu ngoro y'Imana iri mu ijuru, hariya hera ha cyane iburyo bw'igi vyagiye kuri irya ntebe. Kubw'ivyo rero ako gatabo ntigashobora kuja mu kindi gice c'ingoro y'umuhemu ya Kristo uretse ahera ha cyane. Ico gitabo gitegerezwa kuba kirahera ha cyane, kandi aho hera ha cyane h'ingoro y'umuhemu ya Kristo hagizwe n'ibiremwa abantu, nk'uko n'ahasigaye ko mubiri w'ibanga wa Kristo naho nyene hagizwe n'ibiremwa abantu. Rero kino gitabo cyazingururiwe mu ijuru kikazanwa ku isi kugira ngo gishigwe mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, nuko ico gitabo kiribwe kugira ngo hagarugwe umubiri w'ibanga wa Kristo, ugarugwe usubizwe mu bugingo budashira bafise imibiri ihoraho. Rero murabe igihe Mose yashira ibisate by'ivyagezwe, ibisate by'amabuye by'ivyagezwe ahera ha cyane mu isandugu y'isezerano, mbega yari karakora iki? Yari kwarashushanya ibiri mu ijuru. Igitabo gihesha uburenganzira agatabo k'ibimatanijendwe kari mu ijuru hehe ahera ha cyane mu kuboko kw'iburyo kw'ivyagiye kuri irya ntebe. Murabona ko ico gitabo ari ciga ivyagiye ku ntebe hariya mu ijuru ahera ha cyane, kandi nico gituma ibisate by'amabuye by'ivyagezwe byashizwe ahera ha cyane mu isanduku y'isezerano, kuko bishushanya ico gitabo gihesha uburenganzira kiri mu ijuru ahera ha cyane mu kuboko kw'iburyo kw'ivyagiye kuri irya ntebe. Rero murabe ikindi kintu gikomeye cyane arico kigaragara ahera ha cyane. Mose yaravuze ngo kandi hirya y'igihuzu ca kabiri gikinze hari ihema ryitwa ahera ha cyane, harimwo igicane co koserezwa ku mibavu cakozwe mu izahabu, harimwo n'isanduku y'isezerano yometse ku izahabu impande zose, irimwo urwavya rw'izahabu rurimwo manu. Manu yari iri hehe? Yari iri imbere mu isanduku y'isezerano mu rwavya rwa zahabu. Rero murabe ngaha ico tubwirwa na Kristo mu vyeshuro Yohana igice ca 2 murongo wa 17. Uri n'ugutwi niyumve ca mpwemu abwira amashengero, unesha nzomuha kuri manu yanyegejwe. None mbega nihe tuzosanga manu yanyegejwe? Mbega tuzoyironderera he? Nambi ngoro yubatswe na Salomo atayigihari, na ya ngoro yubatswe na Mose yonyene ntayigihari. None isanduku y'isezerano tuzorikura he? Kuko yari imbere mu isanduku y'isezerano niho hari manu yanyegejwe, niho yari yaranyegejwe, kandi nta n'umwe yashobora kuyibona kiretse umuherezi mukuru. Niwe umwe rudende yinjira ahera ha cyane incuro imwe mu mwaka, umunsi w'10 w'ukwezi kw'indwi, igihe yabajanye amaraso y'impongano y'isuguru y'impene kugira ngo ubwoko bw'Ehurayo bwuzure n'Imana.
rero murabe ingene manu yanyegejwe ari y'agaciro kadasanzwe ikomeye cyane. Rero Kristo ayihereza ubunesha. Rero tuzaza kurondera ingoro iyirimwo iyo manu yanyegejwe. Turondere ingoro ya Mose nta igihari, turondeye ingoro ya Salomo nawe nyene nta yihari. Mbega nihe tuzoronderera ino manu yanyegejwe? Tuza kuyironderera mu ngoro, ni mu ngoro y'umwami Yesu Kristo, ni mu mubiri w'ibanga wa Kristo, mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Iyo niyo ngoro nshasha kandi ingoro y'ibihe bidashira, kugira ngo Imana yibemwa muri mpwemu yera mu mwuzuro wose. Ivyo nire twabwiwe na Mutagatifu Pawulo ko twebwe turiko twubaka ingoro yera y'umwami kugira ngo Imana itubemwe muri mpwemu, itubemwe muri mpwemu mu mwuzuro wose. None ni mu gice ikihe c'ingoro y'umwami ya Kristo aho tuzosanga amano yanyegejwe nahera ha cane ingoro yiwe y'umujyi bw'impwemu imbere mw'isandugu y'isezerano. Rero tuza kurondera ahera ha cane h'ingoro y'umujyi bw'impwemu ya Kristo hagaragajwe, hacitse ukuri mu biremwa abantu. Igihe ca mbere cubatswe n'ibiremwa abantu bo muri Aziya ntoya ndetse n'ibindi. Hanyuma igice ca kabiri, ca gatatu, ca kane, ca gatanu, ca gatandatu cubatswe n'ibiremwa abantu hariya mu Burayi. Icindwi intambako yindwi yubatswe n'ibiremwa abantu bahariya muri Amerika ya ruguru. Ubu naho intambuko y'igihe cy'ibikoze furuka ariyo ntambuko ihuye nahera haca n'ingoro y'umwami ya Kristo yubakwa n'abanyamerika Latine na Karayibe. Icyo nico gice c'ingoro y'umwami ya Kristo arico gihinduka ukuri kikagaragazwa mu biremwa abantu muri iki gihe cyanyuma, kandi aho niho hambara umubiri mu biremwa abantu mu bagize umubiri wanga wa Kristo. Igice cahera hacane h'ingoro yubatswe na Mose hamwe n'ingoro yubatswe na Salomo ndetse n'ingoro iri mw'ijuru, kuko ingoro iri mw'ijuru mwitegereze yashushanywa n'ingoro ihema yubatswe na Mose hamwe n'ingoro yubatswe na Salomo. Ibice bitandukanye vy'ingoro iri mw'ijuru byarashushanijwe muri izo ngoro. Ubu naho rero igishushanyo c'ingoro iri mw'ijuru ni shengero ry'umwami Yesu Kristo. Mu yandi majambo, ibintu byose biri mw'ijuru byose biragaragara, byose birambara umubiri mu bagize umubiri w'ibanga wa Kristo. Intambuko zaryo zitandukanye zihuye n'ibice bitandukanye vy'ingoro iri mw'ijuru. Kandi ku munsi wa nyuma naho mu kibanza ca Latine na Karayibe hahuye nahera hacane h'ingoro iri mw'ijuru. Hahuye ico gice kizokwigaragariza mu biremwa abantu mu banyamerika Latine na Karayibe, kandi ibintu byose biri mw'ijuru bitegerezwa kuza bigahinduka ukuri mu biremwa abantu ngaha ku isi. Ico gituma kino gitabo kidombagije kudushasharandwi kimaze kuzingurwa mw'ijuru kizana na Kristo ku isi. Hehe kwishengero ryiwe, mbega kijana mu gice kihe c'ingoro ahera hacane h'ingoro yiwe bw'impwemu, kuko avuye ahera hacane h'ingoro iri mw'ijuru mu kuboko kw'iburyo kw'ivyagiye ku ntebe. Aho niho Kristo gikura akagizingurura mw'ijuru akakizana ku isi. Rero murabe igice gikomeye cyane Amerika Latine na Karayibe ivyashizwemwo, kandi ivyari biri hariya mw'isandugu y'isezerano mu bwoko bw'Aheburayo nivyo bizohinduka ukuri mu biremwa abantu ku munsi wa nyuma muri Amerika Latine na Karayibe mu ntambuko y'igihe c'ibikoze furuka. Ariyo ntambuko yahera hacane h'ingoro y'umujyi bw'impwemu y'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Rero turumvise yuko nk'abantu ku giti cacu turi ingoro muntu, nk'uko Kristo Yesu Kristo yabaye ingoro muntu y'Imana, aho Imana yabaye mu mwuzuro wose. Rero Imana iba muri twebwe mu mushuzo wa mpwemu, ariko ku munsi wa nyuma abapfuye bizera Kristo bazozuka, natwe bakiri bazima tuzohindurwa. Imana rero izoba muri umwe wese muri twebwe ku giti ciwe mu mwuzuro wose, nk'uko yabaye mu mukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Ko niko rero tuzogira ishusho na kameremere by'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Kandi nk'umubiri w'ibanga w'abizera, nk'abagize igice c'umubiri w'ibanga w'abizera,
turabona ko dufise umugisha byongeye wahera hacane h'ingoro yo mu gihugu ya Kristo kugira ngo Imana ibe mu mwuzuro wose mu ishengero ryayo ko munsi wa nyuma mu gihe cyahera hacane h'ingoro yiwe yo mu gihugu ukugaragara ku Imana mu mwuzuro wose kwasezeranyije ko kuzoba ku munsi wa nyuma guhuye na Mekarateri na Karayibe aho Imana mu mwuzuro wose izobigaragariye mu ishengero ryayo mu kugaragara kwayo kwa nyuma biciye muri marayika wayo ntumwa ariko aratumenyesha ibintu bintu byose bitegerezwa kubaho vuba kandi anakora igikorwa gihuye n'igihe ca nyuma igikorwa cyo kwisubiza ibintu byose yacunguje amaraso yiwe y'igiciro ibyo byose bihuye nahera hacane h'ingoro yo mu gihugu ya Kristo kandi mwese muri mwebwe najewe kandi twese twegukira igice kihe c'ingoro ahera hacane h'ingoro yo mu gihugu ya Kristo kugira ngo tubone bino bintu byose biriko birahinduka ukuri mu biremwa abantu no kugira ngo tujye kuri Imana yanyegejwe ariyo iri ahera hacane h'ingoro yo mu gihugu ya Kristo kandi Imana yanyegejwe ni iki umuntu azotungwa n'umutsima gusa ariko azotungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana mu kanwa k'Imana ariko buri gihe ari umuvugishwa Imana bifise ku isi kuko umwami uhoraho ntaco azokora tabanje kwibira akabanga basavye biwavugisha kandi Imana ayishira amajambo yayo ni mu kanwa k'abavugishwa nayo umuvugishwa ameze nkanje umwami Imana azomuhagurutsa mu biwanyu aba ari we muzokumvira ibyo byavuzwe n'Imana biciye mu muvugishwa n'Imana Mose kandi nzoshira amajambo yanje mu kanwa kiwe nawe azovuga ibyo ndamugeze byose kandi umuntu wese azokumvira ibyo azovuga mu izina ryanje nzobimuhora mbega niho Imana ishira ijambo ryayo ni mu kanwa k'umuvugishwa irungika kandi umwami uhoraho ntaco azokora atabanje kwibira akabanga abasavye biwavugisha abavugisha vyanditse muri Amosi igice cya 3 umurongo w'indwi no gusubira mu byagezwe igice cya 18 umurongo wa 15 kugeza kwa 19 rero canditswe nababwiye aho Mose yavuze ngo umuvugishwa ameze nkanje uhoraho Imana yanyu azomuhagurutsa hagati muri mwebwe aba ari we muzokumvira kuko Imana irungitse umuvugishwa ku isi mu bantu ubwo ni igikoresho c'Imana kanwa k'Imana biciye muri ico gikoresho ijambo ry'Imana riraza igashika ku bantu kandi biciye mu kanwa k'Imana mu ntumwa y'Imana yo ku munsi wa nyuma mu gihe c'ibiriko bizifuruka mu gihe cahera hacane h'ingoro yo mu gihugu ya Kristo hazoza Manu yanyegejwe hazoza ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami aribwo butumwa bwanyegejwe ibiremwa abantu mu bindi bihe hamwe no mu bindi biringo none ni kirimwo mu butumwa bwiza bw'ubwami harimo iki ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami ni ubutumwa bw'ikiringo c'ubwami no kuvuga ngo bw'ikiringo c'indwi kandi nico gituma buzanwa no muvugishwa w'ikiringo ari we marayika w'umwami Yesu Kristo kandi harimwo guhishurirwa kw'Imana kukuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intare y'umuryango wa Yuda nk'umwami w'abami hamwe n'uganza baganza mu gikorwa ciwe cyo kwisubiza ivyiwe ku bantu bose kugira ngo abantu bose bajye kuri iyo Mana yanyegejwe bajye uguhishurirwa kw'Imana kukuza kwa kabiri kwa Kristo uguhishurirwa kutigeze kumenyekanishwa ngo kubwirwa abahungu n'abakobwa b'Imana bwa mbere kubw'ivyo rero uko guhishurirwa izo mfungwa zo mu gihugu mpwemu namba ntizigeze kuribwa n'ibiremwa abantu zari zaranyegerejwe abahungu n'abakobwa b'Imana bazobaho babaye hera hacane h'ingoro yo mu gihugu mpwemu ya Kristo kuko nahera hacane h'ingoro yo mu gihugu mpwemu ya Kristo niho hari ino mano kandi ihabwa abahungu n'abakobwa b'Imana rero mwumve ingene haje ino mano yanyegerejwe abantu ku munsi wa nyuma mbega iyo mano bazoyisanga hehe mw'isandugu y'isezerano aho niho iyo mano izoturuka ishike ku ihanga ry'Imana nk'uko twebwe twese turi ingoro y'Imana nk'ibiremwa abantu mu kwizera Kristo mukiza wacu tukoze ibyaha byacu mu maraso ya Kristo tukaronka na mpwemu yera ivyongeye na marayika w'umwami Yesu Kristo nawe nyene nuko ameze
nuko ari. Kandi mwitegereze ahera ha cane ku mutima no guhongerako n'Imana yagaragarira hagati mu bakerubi babiri ba zahabu. Abakerubi babiri ba zahabu hariya ahera ha cane ku isanduku ry'isezerano bashushanya ubukozi bwo ku munsi wa nyuma, hari bwa bukozi bwa Mose na Eliya. Ahera ha cane h'ingoro y'umuryango ya Kristo, no kuvuga ngo mu gihe cy'ibiriko bizefuruka hamwe n'ikiringo cy'ubwami muri Amerika Latine na Karayibe. Kandi muri ubwo bukozi bubiri ubwiza bwa Yesu Kristo, ubwiza bw'Imana ku munsi wa nyuma buzoba buhagaragariye. Kandi ibyo byose ni ku isanduku ry'isezerano, ku mutima no guhongerako uri ku isanduku ry'isezerano. No kuvuga yuko igikorwa cyose gihuye n'umunsi wa nyuma ahera ha cane nk'ingoro y'umuryango ya Kristo, mwitegereze, gikoregwa ku isanduku ry'isezerano. Ku isanduku ry'isezerano hagati y'abakerubi babiri ba zahabu bari ku mutima no guhongerako, no kuvuga ko ari igikorwa c'Imana ico akorera mu ishengero ryo ku munsi wa nyuma mu ntambuko y'igihe cy'ibiriko bizefuruka muri kiringo c'ubwami. No kuvuga ngo mu ntambuko yahera ha cane h'ingoro y'umuryango ya Yesu Kristo, aho we azokwigaragariza kuri uno munsi wa nyuma, ahagaragariza ibintu byose biri mu ijuru. Ibintu byose biri mu ijuru byose bizogaragazwa bihinduka ukuri ngaha ku isi mu biremwa bantu. Rero mwitegereze, iyo je ndababonye abizera Kristo nk'umukiza wacu, abageze ibyaha byabo mu maraso ya Kristo, bakaronka mpwemu yera, bakakira ijambo ry'Imana ry'igihe cacu, igihe cy'ibiriko bizefuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami. Mbega ni iki mba ndiko ndabona? Jewe mba ndiko ndabona ahera ha cane h'ingoro y'umuryango ya Kristo. Rero ku munsi wa nyuma naho rero twese tuzoba turiko turabona ibintu byose biri imbere mu ngoro y'umuryango ya Kristo, ibintu byose birahera ha cane h'ingoro y'umuryango ya Kristo. Tuzoba turiko turabona abakerubi babiri, kandi mu kubona abakerubi babiri b'izahabu bari ku isanduku ry'isezerano, mbega niki tuzoba turiko turabona? Tuzoba turiko turabona ubukozi bwa Mose na Eliya bugaragajwe na mpwemu yera biciye muri marayika w'intumwa. Uko no kuba umuntu ariko arabona abakerubi babiri ba zahabu ku mutima no guhongerako. Kandi mwitegereze, ibanga ryose ryo ku munsi wa nyuma riri ngaho ahera ha cane, kandi rigaragarira mu isanduku y'ibishinga nta isanduku y'isezerano. Kandi ukugaragara kw'Imana, ukugaragara kwa Yesu Kristo muri mpwemu yera kugaragarira ahera ha cane ku isanduku y'isezerano, ku mutima no guhongerako hagati y'abakerubi babiri ba zahabu. No kuvuga ngo hagati y'ubukozi bw'abamarayika biwe, ubukozi bwa Mose na Eliya bugaragariye mu mubiri w'umuntu muri marayika w'intumwa, kandi ubukozi bwa Yesu nabwo nyene bugaragariye muri marayika w'intumwa, no mu bukozi bwa Yesu bugaragariye muri marayika w'intumwa. No kuvuga yuko ari kugaragara kw'Imana, kugaragara kwa Yesu Kristo muri mpwemu yera mu ngoro yiwe y'uburyo bw'inkwema mu ishengero ryiwe kuri uno munsi wa nyuma. Kandi murumva yuko ibintu byose biri ngaho byose bishushanya ishengero ry'umwami Yesu Kristo mu gihe cy'ibiriko bizefuruka kuri uno munsi wa nyuma muri Amerika Latine na Karayibe. Nico gituma Amerika Latine na Karayibe hamwe n'abayibamwo bafise umugisha ukomeye cyane kurusha ibindi bihe byose. Nta gihugu na kimwe kigeze kubigira. Turiko turaba mu gihe aho Imana iriko irahindura ukuri mu biremwa nk'abantu ahera ha cane h'ingoro yayo iri mu ijuru. Nico gituma Amerika Latine na Karayibe ifise umugisha ukomeye cyane ata gihugu na kimwe canke umugabane n'umwe wigeze kugira muri kahise. Ubwoko bw'Aburayo bwaragize ingoro hariya iyo Salomo yubatse, kandi bagize umugisha ukomeye cyane. Rero Amerika Latine na Karayibe ifise ahera ha cane h'ingoro iyo mu buryo bw'impwemu bwa Yesu Kristo. Nico gituma ifise umugisha ukomeye cyane
mwakijya kibanza cayo, nico gituma ifise n'ihigwe ryo kwinjira mu nganje y'ubwiza y'imyaka igihumbi y'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. kubw'urukundo rw'abagize umubiri wanga wa Kristo bo mu gihe c'ibiriko bifuruka mu ntambuko yahera hacane h'ingoro y'umuryango ya Kristo, Imana iha umugisha, yagura umugisha wayo ku banyamerika Latine na Karayibe. Kandi mu yandi majambo, Amerika Latine na Karayibe hamwe n'abayibamwo ni umugabane ufise kazoza kadasanzwe mu bindi bihugu byose biri ku isi hamwe n'ubwoko bw'Abaheburayo. Kandi ivyo bitudugiriza ukwizera n'ivyizigiro hamwe n'ishaka kugira ngo tugwane muri ubu buzima, tunigane muri ubu buzima, twizigiye yuko Imana izokora ku bw'ineza y'abanyamerika Latine na Karayibe, kandi izohindura ukuri, izogaragaza imigisha yasezeranywe ku munsi wa nyuma, iyigaragaza mu banyamerika Latine na Karayibe. Mwamuze ikintu kimwe ko Amerika Latine na Karayibe hamwe n'ubwoko bw'Abaheburayo nibyo bibanza byonyene bifise ugusenga abisengera imbere iyo mwami Yesu Kristo. Nk'uko mutagatifu Pawulo mu gihe ca mbere yasengera igihe ciwe ca mbere hamwe n'ikibanza co muri Aziya ntoya, ndetse na buri mumarayika ntumwa wa buri gihe nawe akabikora uko nyene. Nk'uko Amerika ya ruguru nayo nyene yari ifise uwuyisengera, marayika ntumwa w'indwi Revera William Branham, ariko yaramaze kugenda. Ubu rero hasigaye gusa Amerika Latine na Karayibe hamwe na Isirayeli, arivyo Kristo arungikira marayika wiwe ntumwa, ari nawe Yesu Kristo azosabira imbabazi n'imigisha kugira ngo Amerika Latine na Karayibe n'ubwoko bw'Abaheburayo binjire mu nganje y'ubwiza y'imyaka igihumbi ya Yesu Kristo. Kandi ibyo byose biri mu kinyegezwa mu ibanga ry'isandugu ry'isezerano hamwe n'ibiyirimwo kuri uno munsi wa nyuma. Rero twarashitse mu gihe c'ubwiza cane kurusha ibindi bihe byose, aho Kristo ariko yigaragariza hera hacane h'ingoro y'umuryango, ariko yubaka ingoro yiwe, igice kihe c'ingoro, igice ca nyuma, igice cahera hacane hamwe n'ibintu byose biri ahera hacane. No kuvuga ko we yubaka ahera hacane hamwe n'ibintu byose biri ahera hacane. Kandi iyo mvuze ngo hamwe n'ibintu byose, inkoni ya Aroni, mano yanyegejwe, mugwavya gwa zahabu, n'iki kindi n'icotero ca zahabu, abakerubi, ibisate by'ivyagezwe bigaragajwe ku munsi wa nyuma, atuzaniye ijambo ryiwe riri mu gitabo kidombagije kudushasharandwe, arico gitabo kizingurwa mu ijuru kigashikwa he araca n'ingoro yiwe y'ubunkwemu mu isanduku ry'isezerano. Kristo nahagishira, nuko n'ibintu byose biri ahera hacane harimwo n'isanduku ry'isezerano. Ivyo bintu byose birahinduka kuri mu biremwa nk'abantu ku munsi wa nyuma, kugira abatoranijwe n'Imana, nk'uko Imana yabwiye ubwoko bw'Abaheburayo igihe bari bagiye kuja mu gihugu c'isezerano. Yarababwiye ati mugende mukurikira isanduku kuko mwebwe mutazi ino nzira. Abaherezi bajana barerura isanduku ry'isezerano, nuko igihe bo bashira ibirenge vyabo mu mazi, Yorodani iraza gucikamo kubiri. Namwe muraza kwinjira inyuma y'isanduku y'isezerano mwitondeye intambwe ndabahaye, intambwe ndababwiye. Uko niko babikoze, hanyuma binjira mu gihugu c'isezerano. Yorodani yaracitsemo kubiri. Igihe abaherezi bari bikoreye isanduku y'isezerano, bahonyora amazi ya Yorodani, ariyo yari yuzuye, kuko mu gihe
c'impeshi mu gihe c'isarura amazi araduza, kandi nimwitegereze ni mu gihe c'isarura niho amazi ya Yorodani yuzura, kandi naho ubwoko bw'Aburayo bwaterezwa kwinjira mu gihugu c'isezerano, kandi Yorodani yaterezwa gucikamo kubiri, kandi Yorodani ishushanya urupfu. Nico gituma ari mu gihe ca nyuma, nico gituma mu gihe ca nyuma tubona yuko urupfu ruzoba rumeze nka Yorodani, ruzoba rwarenze inkombe rwuzuye, kandi ruzoba ariko ruragerageza guhonya abantu bose bazorutumbera. Mu Vyahishuwe igice ca 6 umurongo w'indwi n'uw'umunani turabona urupfu rushushanijwe ngaha. Haravuga ngo kandi amenye ca kane kimateye ico gitabo, numva ijwi ry'ikigira kane mu binyabugingo kiti ngwino, mbona ifarasi benjutse, kandi uyicayeko yitwa rupfu, kuzimu nawe, ni kuvuga ngo kuzimu nawe aramukurikira. Bahabwa ububasha ku kigira kane c'isi ngo bacicishe inkota n'inzara n'urupfu n'ibikoko vyo kw'isi. Urupfu ruzoba rugaragariye mu mubiri w'umuntu, azoba ari seki bagaragariye mu mubiri w'umuntu mu mwuzuro wose, mu muntu w'icaha, muri antikristo, mu gikoko. Kandi ivyo ni vy'iki gihe ca nyuma, kandi azoba ari karazana atari urupfu rwo mu gihugu nk'emo gusa, ahubwo n'urupfu rugaragara ku mahanga menshi, indimi n'amoko menshi. Antikristo, umuntu w'icaha, igikoko, aho se kibazo bagaragariye yambaye mubiri mu gihe ca nyuma, azogerageza guhonya ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Ariko mwitegereze, turana yuko mu gihe ca nyuma urupfu ruzokingurwa nk'uko Yorodani nayo yacitsemwo kubiri. Kristo yaravuze ngo mfise imfunguruzo za rupfu na kuzimu. Nico gituma azozura abapfuye bizera Kristo, bazova mu rupfu, urupfu ruzokwiyugurura, nuko bagaragare bari mu mubiri horaho. Natwe bakiri bazima tuzohindurwa tutabonye urupfu, igihe tuzobona abapfuye bizera Kristo bazutse, igihe bo bazozuka. N'ubu ntibarazuka, ariko vuba bagiye kuzuka. Nuko hanyuma tuzojana na Kristo mu buzima bwo bw'umwagazi w'intama mw'ijuru, kandi tuzomara imyaka 3 n'igice muri uwo munsi mukuru w'ubukwe bw'umwagazi w'intama mw'ijuru, mu gihe isi yo izobiri kiraca mu myaka 3 n'igice y'akababaro gakomeye, aho ibihano by'Imana bizoba biriko biragwa ku bwami bw'abanyamahanga. Nyuma yuko iyo myaka 3 n'igice izobirangiye, ku iherezo ryayo tubona yuko antikristo azokugwaho, azoreka kubaho, kandi sekibi azobohwa imyaka 1000 kugira ngo asigire umwanya inganje y'ubwiza y'imyaka 1000 ya Kristo. Rero murabe ibintu byose bigiye kuba, kandi natwe tuzogarukana na Kristo nyuma y'akabaro gakomeye kugira ngo tuganzanye na Kristo imyaka 1000, hanyuma tuganzanye n'ibihe bidashira. Rero turashobora kubona umugambi w'Imana uwo we azoba ari karakora muri iki gihe ca nyuma, kandi ico gituma ari ingirakamaro cyane kumenya ibanga ry'isandugu ry'isezerano hamwe n'ibiyirimwo, kuko ibintu byose Kristo azoba ari karakora muri iki gihe ca nyuma byose bihuye n'ahera ha cane hamwe n'ibiri mu isandugu ry'isezerano. Kandi ibintu byose biri ahera ha cane hamwe n'ibintu byose birimwo, byose bizoba byagizwe umubiri, byagaragarijwe mu mubiri w'umuntu, mu biremwa abantu. Kandi Kristo azogira ngaha ku isi igikoresho ciwe, intumwa yiwe, umubiri w'inyama, uwo azoba ari karatuganiririzamwo kuri uno munsi wa nyuma. Kandi mu kanwa ka Kristo, no kuvuga ngo mu ntumwa ya Kristo hazova inkota ikaresha yamugabira iryo jambo ry'Imana. Igihe abantu bariko barabona ijambo ry'Imana rihuye no munsi wa nyuma mu gihe cyo rikomeze ifuruka, igihe bariko barabona bumva ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, bazoba bariko barabona iki? Bazoba bariko barona inkota iva mu kanwa ka Kristo, inkota, ijambo rya Kristo riva mu ntumwa yiwe, ariko kanwa ka Kristo ku munsi wa nyuma. Rero mwumva n'amabanga yose y'ubwami bw'Imana ari mu gitabo c'Ivyahishuriwe Yohana, ingene ahishurwa, agahishurirwa twebwe kuri uno munsi wa nyuma.
kandi nko ku munsi wa nyuma mu isanduku ry'isezerano hazoba hari amabanga akomeye cyane ariho anyegejwe. Aho niho hari ku mutima wo guhongerera ko hari shekina hariya mu isezerano rya kera, ariyo mu ngoro yo mu buryo bw'inkwamo ya Kristo ni ukuza kwa kabiri kwa Kristo mu ngoro yiwe yo mu buryo bw'inkwamo ahera ha cyane, ari ku mutima wo guhongera ko hagati mu bakerubi babiri bazahabona, no kuvuga ngo hagati y'ubukozi bwa Mose na Eliya. Rero umwanya joro tugarukirije ngaho, igihe umwanya wagiye uratujana, ejo tuzobandanya turaba bino bintu byose biri ahera ha cyane, aho tuzoba turiko turavuga ku ibanga ry'abakerubi babiri bazahabu hamwe n'abakerubi b'igiti ca elayo, aribo bari ahera ha cyane h'ingoro yubatswe na Mose hamwe n'ingoro yubatswe n'umwami Salomo. Kandi tuzoraba n'ubwenge buri n'ubwenge bwari buri mu ngoro ya Salomo, ari bwo bwenge bw'Imana ubwashizwe mu mwami Salomo kugira ngo yubake ingoro yari kuba iri kirashushanya ingoro iri mu ijuru. Kubw'ivyo rero buri kintu cyose kiri mu ngoro ya Salomo gishushanya ikintu cyo mu ngoro iri mu ijuru, kandi mu yandi majambo gishushanya abantu mu ngoro yo mu buryo bw'inkwemu y'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Isanduku ry'isezerano mu myaka 2000 iheze, mwitegereze igihe Yesu Kristo yari ari ku isi, ryari rishushanirijwe mu kuza kwa mbere kwa Kristo. Ku munsi wa nyuma naho tuzogira ukuza kwa kabiri kwa Kristo kugaragariye mu ngoro yiwe yo mu buryo bw'inkwemu ahera ha cyane, no kuvuga yuko tuzogira isanduku ry'isezerano. Kandi aho imbere mu kuza kwa kabiri kwa Kristo hazoba hari imigisha yose ya Kristo kuri twebwe twese kuri uno munsi wa nyuma muri Amerika Latine na Karayibe. Ibanga ry'isanduku ry'isezerano hamwe n'ibiyirimwo mu myaka 2000 iheze kwabaye ukuza kwa mbere kwa Kristo hamwe n'ibintu byose biri mu kuza kwa mbere kwa Kristo, nk'umwagazi w'intama w'Imana ukura ibyaha by'abari mu isi. Mwitegereze, murabona yuko amaraso y'impongano y'ubucunguzi, amaraso y'impongano yashigwa hehe? Ku mutima wo guhongera ko wari uri ku isanduku ry'isezerano. Ku munsi wa nyuma naho tuzogira isanduku ry'isezerano rishizwe hehe? Ahera ha cyane h'ingoro y'umujyi w'inkwemu ya Kristo. No kuvuga yuko tuzogira ukuza kwa kabiri kwa Kristo agaragariye hagati mu ishengero ryiwe, kandi iryo niryo banga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Iryo niryo banga ry'isanduku ry'isezerano hamwe n'ibirimo, ibintu byose biri mu kuza kwa kabiri kwa Kristo. Ibintu byose biri mu kuza kwa kabiri kwa Kristo nivyo nyene biri mu isanduku ry'isezerano. Murabe mu isanduku ry'isezerano hari iki? Ugwabya gwa zahabu ruri mu mano yanyegejwe, kandi mano yanyegejwe aribwo butumwa inkuru nziza y'ubwami buje bupfa hehe? Buje bupfuye mu isanduku ry'isezerano ry'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Inkoni ya Aroni yashurika, mwitegereze, turabona ko yavuga ku bukozi bwa Aroni hamwe no mu muryango wa Lewi mu bukozi bwo mu ngoro y'Imana. Rero inkoni ya Aroni ishushanywa n'ubukozi mu rutonde rwa Melkisedeki, kuko abo mu rutonde rwa Melkisedeki ibyanditswe biratubwira yuko arabami hamwe n'abaherezi hamwe na Kristo. Rero mwitegereze, inkoni ya Aroni yashuritse ishushanije ubukozi bwa Kristo hamwe n'ishengero ryiwe
aribwo bukozi bwo mu rutonde rwa Melikisedeki, nk'uko Kristo ari umwami n'umuherezi mu rutonde rwa Melikisedeki. Buri wugize umubiri w'ibanga wa Kristo ni umwami canke abami n'abaherezi bo mw'urwo rutonde. Ico gituma tuzoganzanye na Kristo imyaka 1000 mu nganje imyaka 1000 ya Kristo, hanyuma tuganzanye n'ibihe bidashira, kuko ni ubuherezi bw'ibihe bidashira hamwe na Kristo, kandi n'ubwami bw'ibihe bidashira hamwe na Kristo nk'abami n'abaherezi hamwe n'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Kuri jewe ryari bakora ridasanzwe kubana namwe muri iri joro, ndabashingira intahe y'ibanga ry'isandugu ry'isezerano hamwe n'ibiyirimwo. Yesu imigisha iri imbere mu isandugu ry'isezerano yoba kuri umwe wese muri mwebwe no kuri jewe nanje, kandi se vuba twese twohindurwa tukanyakugwa tukajanwa mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama muri iki gihe ca nyuma, mu izina rihoraho ry'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Ndasiga bundi busha Revera Miguel Bermudez Marine kugira ngo ababwire imiyoboro hamwe n'amatelefone mushobora guhamagara ko kugira ngo muronke ibitabo bitangwa ku buntu biremwe ibikorane bisa niki, kugira ngo muronke ubumenyi bwinshi bw'umugambi w'Imana wose uhwanye n'iki gihe ca nyuma, nuko bityo turonke imigisha Yesu Kristo yasezeranywe muri iki gihe ca nyuma. Ndetse araza kuba ariko aranababwira ahantu tuzoba turejo mu gatondo hanyuma no ku mugoroba mu bikorane bisa niki, aho dufise cigwa ibanga ry'abakerubi babiri ba zahabu hamwe n'abakerubi babiri ba Elayo. Ibyo tuzovuga ko ejo kuw'Imana muri la piramide bariyo Vija Bermudez kwibarabara canke ku kilometero ca Gtatandatu, Carretera Antigua Cochabamba, uhagaze ku murongo wa nyuma nimero 76. Nabasomeye ngaha ibi nabifise ngaha, nuko reka dusige Revera Miguel Bermudez Marine kugira ngo abandanye ariko mwe namwe bakundwa nshuti muri ngaha bakurikiranira ku radio no kumbonesha kure, kandi Imana yobahezagira mwese kandi mwese mugire ijoro ryiza.